Umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya impanuka, ibiza n'isibe uramaze gukora ibikorwa vyinshi ku bateshejwe izabo n'amazi, harimwo no kubahigira iyo bazimurirwa. Bivugwa na Anise Nibaruta arongoye uwo mugambi. Uravye nko mu Gatuma ngene hameze, n'abantu bagiye barahiha, barahubaka. Uno munsi bama bari mu myuzurira, bamana intekera ku mutwe, kuko Gatumba hahurira amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze, hagahurira amazi ya Rusizi. Nivyo leta n'umuvyeyi ari naco gituma turiko turakora ibikorwa vyinshi vyabarya abantu. Twatanguye dufatikanije na OIM, turabaha uburyo abantu bari baba mu nzu bapanze zitari ziwabo. Abo rero baragiye, yari imiryango 1916. Twarihaye uburyo bwo gupanga amezi 3. Tuti nyuma y'amezi 3 muzoca mubandanya ingene murondera ingene mubaho. Dusigarana imiryango amazu yabomotse yarayi wabo. Abo bantu nabo nyene n'ibitigiri vyinshi bari mu masite ya Maramvya Sobel, Mafubo na Kinya ya kabiri, aho ni muri komine Mutimbuzi. Turafise n'imiryango myinshi naho nyene muri komine ya Rumonge, turafise n'imiryango myinshi yahunze yataye izabo kubera amazi yaduze yo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Nkuko bibandanye bivugwa na Anise Nibaruta, uruzi Rusizi rukunda guta inzira rugiye kubakirwa inkombe. Dusigarane mu masite abantu bava muri ivyo bice vya Mushasha ya mbere na kabiri, cyo twimvira ico twokora hamwe nabo dufasha kugira ngo bishoboka tububakire hamwe leta yatanga mu Rumonge, mu Kabezi no muri komine ya Mubimbi, ariko twubakira abantu dushobora kubakira bakeya, abandi nabo basubire mu zabo. Ico gikorwa kizokurikirana no gushiraho ivyo twita amadige, ni kuduza inkombe z'uruzi Rusizi, aho ku birometero 2 hirya no hino y'uruzi rwa Rusizi tugiye kubaka ayo madige. Ivyo rero bikazofasha ko amazi azoca guma mu nda y'ugo ruzi ntasubire gutera abantu. Uburyo bwo kubikora ibihumbi 350 vy'amadolari y'abanyamerika burahari ku mugambi turiko turashira mu ngiro na PNUD bwo gukinga ibiza no guhangana navyo. Ivyo biruka mu gihe abanyagihugu beganirijwe muri site ya Sobel bifuza gusubira mu mihana baje bavamwo.